Bo ibintu uko byanjemwo nabivuze ko ari ibintu numva nkunda. Je narabikunda gose ariko nabura aho ndabigurira. Byongeye kandi narabonye n'ugwaruka rumwe rumwe rwarabikunda cyane ndavyitaho kusahiriza ubwenge hirya no hino ndondeza utuntu n'utundi kugira mbashe guca ubwenge mbashe gukora ibintu nk'ibi nyene muri ko murabona. Ndibaza no mu yindi myaka zoba narahinduye style system ndabikoramo nkabikora mu yindi shusho. Icambere bambare bikwize, icya kabiri bagwanye ibiyayuramutwe, bo biteho bagamburuke bakora ubuzi butandukanye ntibagaye akazi. Akazi n'akazi, akazi kose ukora akaba ari akazi. Ibyo byose bishobora kudufasha tugira imico karanga tugasubirana ya ndero ya kera. Hello bakunzi wa Ghost TV, mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umumwe wese aherereye. Nkuko musanze mubizi mubizi yuko mucumva ijwi mucamenya ko ari wa wundi umwe ku mubumbe umwe kusindima amwe atanuzigera aza amusumvye. Nkuko musanze mubizi mikro ya mbere abari Didi Dakim official. Ngo musanze mubizi kuri mikro ya kabiri nko mubibona sindi je nyene no musinagendanye n'umuntu asanzwe mubona yuko ari umuntu akora ibintu bijanye n'akaranga. Reka rero tumwakiye muri buno buryo murahawe kaze mutwibwira amazina yanyu namwe n'umuga mukora. Murakoze cyane bakunzi wa Ghost TV, ndabashimiye cyane shimira n'abamenyesha makuru Danki. Ndabashimiye mu byimva mutima. Je kwizina ryanje nahawe n'abavyeyi nitwa Kezakimana Fabrice. Mbo kumwuga nawe wanyatije ko CEO ibikomo canke papa bikomo. Byose n'amazina yanje. Office imyaka ingahe? Bo je imyaka y'amavuko office ibanga ryanje sinorivugira kuri kamera ariko tuzoribamenyesha ni hagera isabukuru ryacu. Ukorera he canke canke uba he? Bo sanzwe nkorera muri Ntahangwa muri zone Kinama. Sanzwe nkorera imirimo yanje ya misi yose quartier Kiasasa ku Gicumbi. Niho noba ndazi niho naho bamba niho sanzwe ndangura n'imirimo yanje ya misi yose. CEO bino bintu bitanguye ryari? Bo ibi bintu igihe nabitangura ngibuka niga mu mwaka wa kabiri mu 12 December niho nimvira ati ibi bintu ndabona ndabikoze noshobora kuronka abajene babikunda kuko narabona abajene bavyambara naje nari sanzwe ndabikunda cyane nico gituma nahisemwe nyene kurondera ibishoboka byose kugira nanje mbashe kubikora kuko ni ikintu nakunda kandi niyumvamo. Bigufitiye akahe kamaro? Bo akamaro bimfitiye nuko hari ico bisahiriza mu buzima bwanje bwa misi yose. Hari igihe nshobora gukenera amafaranga y'amamega, hari igihe ipantaro ishobora gutabuka nkaronka yo kuza kwiteza ikiraga. Ndabifashije namwe bwe nyene ugwaruka nkanje mubandanya mumfasha mukanshorera mukantera iteka. Byose bifasha kugira ico nimariye mu buzima mu turiya na turiya. Mbega aho muba mwubatse? Oya ntitwubatse. Ntabwo uziki kugira ngo umujene nkawe ashobora gukora projet nkizi atarashobora kwimvira ikintu cy'imviro cyo kubaka. Bo ibyo no bivuga ko ari integuro y'Imana. Ku bwanje ndabona nta ngufu no bishiramwe ariko Imana ni yabifasha bizogenda neza. Okay, reka ngira kunda kwaza kano kabazo kavuga kuno wumva ijambo akaranga canke umuco gakondo bisobanuye iki kuri wewe? Bo ijambo akaranga novuga ati ni ibintu by'imico kama. By'imico kama sino bijya bambara bagiye gutamba mu manza canke bijya bambara batamba intambo z'ikirundi muhora mubibona arabambara ibintu by'ibitako mu mutwe bajya bavuza ingoma bambara ibintu mu izosi no gukora ibijya byose ari byo mu mico y'akaranga. Nibihe bintu biranga akaranga kacu? Imvugo, imyambarire, imigenzo canke? Bo ibyo biranga akaranga kacu k'ikirundi novuga kari nka byose yaba imvugo hari imvugo y'ikirundi hari inyambaro
y'ikirundi, si nyambaro iyo ariyo yose twokwambara ngo ube ari nyambaro yerekeye umurundi. Ego canke imvugo, hari imvugo dukoresha z'ikirundi nyene zigobetse, ngira muhora muvyumviye barya batama baduseruke kuvuga ijambo. Mu gihe wari ukiri muto, Ego niki wibuka cerekeye imico yanyu? bo imico yacu ico byari vyerekeye, bo ndibuka ko hari ikintu bashobora kutubwira ati ntiwice umuserebanyi. Ibyo byose byari mu mico y'ikirundi kubera ngo carazira. Carazira ngo wishe umuserebanyi baca bakubwira ati mama wazocika ibere. Nibaza ibyo muravyibuka. Hariho n'ibindi bintu bagiye baratubuza tukiri bato, ariko nyene twaravyubahirije kubera twaca dutinya kucica ico gikoko. Wumva umuco gakondo ugira akahe gaciro mu buzima bw'abantu b'iki gihe? Umuco gakondo bo tugiye kuraba umenga ibintu vyaratitutse. Vyaratitutse, vyagiye birahinduka ukundi kuntu, bigenda biragira iyindi sura. Ego ukoresha gute akaranga kawe mu buzima bwa buri munsi? bo nkoresha akaranga k'ikirundi no kubahiriza imico y'ikirundi, kuba abavyeyi bagiye baraturera, ko bagiye baradufata, bagenda baraduha indero runtu, irya ndero duhabwa kw'ishuri, nk'ivyo. Turashaka gatoyi utubwire ni gute ukora ubwo bukomo bwo ku maboko bwo mw'izosi, kuko ndabona akari ubuntu bwiza cyane. Kuko n'abakunzi ba Ghost TV niko abatariko baramanaje bampaye kado y'agakomo. Ndashaka rero mudusobanurire ukuntu mushobora mwimvire gute icyo cyumviro, ukora ubwo kugira ngo ukoshore kuri iyo project vyakujemwo gute? Bo ibintu uko byanjemwo nabivuze ko ari ibintu numva nkunda. Je narabikunda gose, ariko nabura aho ndabigurira. Byongeye kandi narabonye n'ugwaruka rumwe rwarabikunda, cyane ndavyitaho kusahiriza ubwenge hirya no hino, ndondeza utuntu n'utundi kugira mbashe guca ubwenge, mbashe gukora ibintu nk'ibi nyene muriko murabona. Ndibaza no mu yindi myaka zoba narahinduye style, system ndabikoramwo, nkabikora mu yindi shusho. Ego nko ku munsi ngerageje kuranga nko ku munsi mwinjiza nk'amahera ngana gute mwakoze? bo ku munsi ntitwomenya aho twinziza, hari igihe uronka, hari igihe ubura, urumva byose ni vy'Imana. Nk'umuntu uba yifuza kubatora nihe adresse yo batorerako? Bo umuntu ankeneye arashobora gutora nimero yanje, canke agaca ku kimenyeshamakuru canyu wa Ghost TV mukamushikanira. Nimero yanje nayo ni 61 amajana 576 ubusa 77. Ego urakoze cyane. Ariko tugiye ko tukubaza ikindi kibazo kimeze kuno, hari ibintu vy'umuco wabonye bigenda bibura canke bihinduka? bo ego byaragiye birabura kubera ukuntu usanga ibintu bigenda birakena vy'ibikoresho. Bimwe twaragiye turabikena buke buke, ariko nyene byaratugoye, ariko turiyaranje uko dushoboye basi twakora ibishobora kuboneka nyene. Ego okay, wumva abajene bo muri iyi minsi bafata gute umuco wabo? bo tugiye kuraba uko imyaka yagiye iragenda, imico byagiye biratituka. Kare nta muntu yambara pocket, kare nta muntu yambara deshire, kare nta muntu yambara impuzu zimeze ukundi kuntu, ariko ubu urabona nibyo biyambarira, amadeshire, amapocket, amamini jeep. Kera ibyo ntibyari bikiriho. Ego CEO, nizihe ngeso zibanze ukeka ko abajene bo muri iyi minsi bibagiwe? bo ingeso bibagiye nuko hadutse ingeso nini zo kunywa amatabi, zo kunywa inzoga, z'ibiki n'ibiki, biriya na biriya. Nibyo bintu vyagiye biratitura imico y'ikirundi. Ego eske CEO, igezina CEO ryaje gute? bo CEO ni izina nitazire ry'umwuga. CEO bisigura, bo tufatiye akarorero kuri Diamond, murabona ko afise brand yiwe ya Wasafi TV, no kuvuga no abayiserukira. Nico CEO basi umuntu apresenta ibintu vyiwe.
Okay, merci. Technology, social media, internet, igira uruhe ruhara kumwemerere w'umuco. Bo tekinoloji rezo sosiyo ni ikintu caje korohereza abantu gose. Ni ikintu caje guhuza ibintu na biriya ku buryo ukeneye ikintu uca ku rubuga ukakibona ukakigura. Sino naje binkora ndabikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, urumva niyo ni tekinoloji. Ibintu twaje guhinyanya muri rezo sosiyo naho bishika rimwe bikatugora, ugasanga amarezo biriko biranka, ariko turiyaranja ibintu bikagenda neza. Nikihe kintu twokora ngo dukomeze gusigasira umuco wacu? Bo ikintu twokomeza nuko twogarukana imico ya kera. Imico ya kera, imico ba sokuru na ba sokuruza bari baratuzaniye. Ego. Ababyeyi canke amashuri canke amadini bakwiye kugira uruhe ruhara? Bo aho nyene niho bakwiye kwigirishirizo n'undi gwaruka. Bakagwigisha hanyuma rukagira indero runtu. Kuko niho hari aho usanga ari abajene benshi, abana bakiri bato bagifise umutwe wo gufata gose. Wumva indirimbo n'imbyino gakondo zikwiye kugarurwa, zikwiye kugarurwa gute mu buhe buryo? Bo zikwiye kugarurwa tugiye turumvira tubagarukanye yanza ndirimbo za kera nka za zimwe za Canco Amisi, zigiye abandi n'abandi bagiye baraduha zimizo mu Kirundi nyene zikagaruka, hanyuma tukaza turumviriza amajambo arimwe. Hama CEO turifuza kumenya cyangwa se utugira inama, ni ubuhe butumwa wotanga ku bajene canke ku bantu bose kubijanye no gusigasira akaranga kacu? Bo ubutumwa notanga ku rundi gwaruka, cambere bambare bikwize, ica kabiri bagwanye ibiyayuramutwe, bo biteho bagamburuke bakora ubuzi butandukanye, ntibagaye akazi. Akazi n'akazi, akazi kose ukora akaba ari akazi. Ibyo byose bisobora kudufasha tugira imico karanga, tugasubirana ya ndero ya kera imwe ba sokuru badusigira. Ego. CEO, ibintu by'akaranga ubimazemo imyaka ingana gute? Bo ndayimazemo imyaka, ndiko nja mu mwaka ugira kane. Ego. Ni ikihe kintu cy'akamaro umaze kubikuramo? Ikintu cy'akamaro maze kubikuramo cyambere nuko narose inshuti nyinshi. Nawe urimwo ndibaza. Bo naramenyekanye ahatari hake, ibintu nagiye ndakora byamfashije. Ego ndavuga ati n'umwuga waramfashije, ndabona ko nambaye agashati, ndambaye n'agapantaro n'uturato, ndambaye n'utwo nkora nyene. Ego kandi nkatwambika n'abandi bakaberwa. None uto tuntu twose ufise nutwo batanze komande canke nutwo watuzanye tugo bakunzi ba Agostine? Oya, izi ni komande z'abantu nyene twaronse tutegereza kubashikiriza. Akantu kamwe gakorera ngahe ga CEO? Bo biravana, riba ribanga ryanje kuko hariho nk'umuntu usanga ari nko mu Rwanda canke ari muri Amerika. Urumva uwo kugira kamushikire, urumva nanje nkafata itike ngiye aho nkundaga depoza, urumva nkuyo ntashobora kuriha n'umuntu asanze ku kibanza. Turavugana gusa ndazi baguma basumye. Ariko abakunzi ba Ghost TV barifuza kumenya ubundazi bunyane tuko turakora kino kiganiro, hari abantu benshi bamaze kwandika ijya contact yawe. Tuva hano mu kiganiro baca bakurondera. None bashaka barifuza kumenya iyo beyi nimba atari banga vraiment koko tubwire. Oya sibanga bankeneye bonyakura tukavugana. Ego twoyaga. CEO murakoze cyane. Namwe murakoze. Tugushimire cyane. Namwe murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Nakaye kajambo kanyuma wovuga dusozera ikiganiro cyacu? Bo akajambo kanyuma nako kugushimira mwebwe mwahisemo kumpa ikimenyesha makuru. Shimira n'abakunzi wa Ghost TV. Shimira na kameramani. Nongera nsaba batugire s'abonner, partage, share ku bantu atarashikira s'abonner ku TV, atugire s'abonner kugira n'abandi baze barabona ibi bikorwa dukora, kubera nimba tubikoze
hari abandi babikunda badashoboye kuronka ingene byo bashikira ego nico no gushimira. Okay, murakoze cyane. Nabo murakoze cyane. Okay, nongera nshimira abakunzi bacu baba Ghost TV mvuga ngo mwarahezagiwe cyane mugire aho muba mwubahwe mwebwe mwese mwama mudukurikirana uko bukeye uko bwije mvuge ngo muragahura na Yesu. Ariko ndabutsa gukora subscribe na partage kugira ngo ndushirize kubaha ibintu bimeze neza. Kuri micro ya mbere ya Didi Dakim, imbere ya kamera twari kumwe na CEO Bikomo uwo yifuza kwambara kabegwa bayifuza kuba mwambika contact twayivuze iri ngaha nyene munsi contact nihiri uyikeneye ayitore. Ndabashimire cyane rero shimira na Crema Pro twari kumwe mu buryo bw'amasanamu ni watuma ndabahaye ikigwa gisa neza reka ngo mwarahezagiye cyane. Ciao ciao.